Ni kuri radio Kazoza FM ndabaramutse nongenda bahikaze mu kiganiro mvura ikiganiro kiba buri wa gatatu gihe cy'isaha 4:05 ikiganiro kiba yagira ku ngwara zitandukanye kikabaha n'umuco ku ngwara zitandukanye nkuko mubimenyereye Lorita Flavia citegetse nje ndakibashikiriza ariko sindi je nyene ndi kumwe na muganga Claire Umuhoza ndabahikaze murakoze cyane. Uno musi rero nkuko mubimenyereye muri mvura tuganira ku ngwara zitandukanye uno musi tuza kuvuga ku ngwara y'ukugira ubuvyibuhe burenze mu gifaransa twokwita obésité nivyo tuza kuganira ko ndabatumiriye rero kuza gukwirikirana kino kiganiro arico mufise mubaza canke muze kutwakura kuri 72 43 mu kanyisa se turinjira mu donido y'ikiganiro cacu. Ndasuye kubaha ikaze bakunzi bakaduza FM muko murakurikirana ikiganiro mvura nkuko nende babwiye mu ntangamarara uno musi tuza kuganira ku ngwara y'ubuvyibuhe burenze mu gifaransa twita obésité ariko imbere yuko tuja kubiramvuye cyane muri kino kiganiro cacu reka tubanze tubaze muganga Claire Mbega tuvuze ubuvyibuhe burenze twobushira mu gitigiri c'ingwara. Ico kibazo c'ubuvyibuhe burenze twovuga yuko ari ubuvyibuhe bwoba burengeye urugero ubu ishiramwe mpuzamakungu riraba ivy'amagara y'abantu guhera mu 1993 niho hatanguye kwibonekeza ico kibazo c'abantu bafise ibiro birengeye urugero mu bihugu cyane cyane biteye imbere niho cyane batanguye kubishira ko inguvu nyinshi hanyuma recherche ivyigwa birakogwa birateba byitwa ingwara by'ukuri rumva ikiba mu ngwara zitandukira zikaba zitewe n'igwirirana ryinshi cyane y'ibinure mu mubiri w'umuntu. Ivyo binure nawo akaba ari binure cyane cyane umuntu akura mu mfungurwa dufungura. Novuga yuko yoba ari uko nko gufungura mu bisanzwe nkuko twama tubivuga umuntu ibintu yoza arafungura byo zabirajana n'ivyo akeneye n'ivyo inguvu umubiri wiwe ziba zikeneye hanyuma umubiri ukabikoresha ntihagire ibintu byinshi vyibika mu mubiri. Ariko urumva muri ico gihe ibintu twinjiza mu mubiri ivyo dufungura biraba vyinshi dufata amaenergie novuga ko dufata amaenergie menshi cyane umubiri wacu ubu ingene tubayeho nuko twitwara misi yose iyo energie umubiri ntuyidepanse yose ucibika rero ugacibika mu binure urumva nigwirirana ry'ivyo binure rero niryo rica ritera uko kuvyibuha kurengeye urugezo. Ubu ni ingwara. Ego maratubwiye ko ari ingwara ubushakashatsi bwavyerekanye mbega nibihe bintu nyamukuru bitera amahigwe mabi yuko umuntu aja afatwa n'iyo ngwara y'ubuvyibuhe burenze. Urumva icambere ciyerekanye nuko uko kugira ubuvyibuhe burengeye urugero bwatanguye kuza mu bihugu biteye imbere byatanguye gutera imbere bafise ingene biyunguruza basigaye bakora ibi byo kurya usanga biba biri mu nyene n'ibinure ibyo kurya bibikwa umwanya muremure biyunguruza vyoroshe uja ku kazi udatambuka ugenda wicaye n'ubuzi bakaba bafise nk'abantu bakora mu mayizine kera hariho bavuga ko ari travaux y'abouvrier umva vyinshi n'ivyari mekanize barazanye hariho imashini nyinshi zasimbuye ibikorwa by'abantu urumva ubuzima bwaciye buba nko korosha ubuzima hamwe umuntu azaragira effort nkeyi niho byatanguye kwiyerekana urumva rero ko byatanguye ku mico imico y'abantu yarahindutse uko abantu babayeho birahinduka bagenda baba ahantu baguma hamwe umwanya muremure donc tutagitambuka ingendo ndende tutagikora ibikorwa biruhishije imfungurwa nazo zica ziba nyinshi
nyinshi kandi nazo zifite novuga ziri hishi zica ziba nyinshi ziraboneka abantu baca batangura kuza barafungura ibintu byinshi umubiri wabo udacukoresha ubwo nyene ngo bihere umubiri rero ucutangura kubika aho urumva umuntu adatambuka nk'ubu ukora ufise umuduga ukuvana muhira ukagushikana ku kazi kugira ushike mu biro byawe nta n'iminota ibiri utambuka ugaca wirirwa wicaye mu gutaha no kuja gufungura hose ugafata uwo muduga ntugire siporo ntiyagire indi activité physique utavuga pasi ko naho ufise urupangu runini ari wowe wikatira gazon kugira dépense de l'énergie muhira utusanga atadutravo wewe nyine ukora nta karimu ufise uzurarima ntiwimesurira donc urumva wewe ubuzima bwawe ni abantu bita mu bisanze sédentarité y'umwanya muremure ugaca usanga wewe rero ufise accès ivyo kurya byinshi ubishikira byoroshe umva ni mu gatondo urafungura umva ivyo ufunga mu gatondo uri nk'ivyi hariho usanga bafasha imireti bafasha imikate bakayisiga ama bleu ibintu biguma biboneka byoroshe kuboneka biri très riche en énergie iyo énergie ntidushobora kwidepansa ku munsi kandi ubu rero vyarahindutse urumva abantu bafungura mu gatondo saa sita ugafungura no mwijoro deho paziri consistant umva ivyo byose ni ibintu biguma vyibika umubiri utabikoresheje ucubibika nk'ibinure yego nuko iyo ngwara yagiye cyane imico y'abantu imigenzo ingene bafungura n'ingene babayeho en general ego muratubwiye ahanini ku bintu by'ibifungurwa abantu bako batwumviriza abo bavuga ati mbega ivyo bifungurwa bavuga ko birimo ibinure gusa nibo hava bibaza kari nk'inyama uko banshi nivyo tubuze ati inyama nico kintu cambere kirimo ibinure usivye inkizo fungurwa zindi usanga ziri nko mu makopo ziya zitekeye izindi fungurwa turya kama usanga uriye vyinshi vyo gutumwa ugirewe mahigwe mabi yuko ufatwa n'izo ngwara yuko vyibuha cane yo bariye zo bariziye izo fungurwa cyane izi tuvuga ko zitari ubu hasigaye hari amatehame ngo ibyo kurya biri bio novuga bya kama n'ibindi bitari kama nk'izi mfungurwa zose dukura mu maheyo y'ama supermarché biba ari ibyo kurya biba byarakozwe kugira bibikwe umwanya muremure kugira binabikwe n'umwanya muremure hariho ibintu bongeramo kandi bijya uzosanga ari ibyo kurya bituma umuntu ubiriye rimwe ucuga umushaka gusubira kubifungura kenshi usanga so harimo isukari nyinshi canke n'ibintu birimo ibinure byinshi ibinure biri ubwoko butandukanye haba hariho n'ibinure bitari vyiza nk'ubu ano ma graisse ama bleu blanc y'umwanya wose hasigaye hariho amavuta menshi cyane baproposa tw'udufiriti bavuga ngo ni uduchips utu tuntu twose umuntu aguma ashaka kurya umwanya muremure tujya tuba ajya amavuta abarimo so tusanga bashyiramo n'isukari n'utundi tunze dushobora dutuma haba harimo ibintu by'ibintu ari byo biba birimo energy nyinshi bituma vyibika hanyuma ibi byo kurya vya kama byo novuga yuko vyinshi biri ni vyiza ku magara y'abantu washaka byinshi atari ibintu biba birimo nk'ibituzi biba birimo amavuta hariho imbuto nyinshi cyane hariho ziba zimo naho tuzibona zimwe nk'ivyema biriya biri très énergétique kuko birimo amavuta isoya iri très riche irimo amavuta nico gituma uzobona ko no muri nutrition ntibavuga ko ari ibintu ufungura misi yose ni ibintu ufata nka 2-3 kundwi byose rero ni ukuguma umuntu yibuka yuko ico yinjize nta gitakara nta gishasha kiba créé kandi nta gitakara byose birahinduka umubiri abihindura uriye ibintu byinshi birengeje kuko buri wese yategezwe kwiraba avuga ati
je muko mbayeho nkoresha inguvu zingana gutya nk'umurimyi n'umuntu akora mu biro ntibategezwa kurya ivyo kurya bingana kuko umurimyi aradepansa energy nyinshi cyane abakenereye kuzinjiza kugira akazi kiba kagenze neza numva umubiri bikoresha byose ariko ugiye mu biro ntaza gukoresha byose hazotegerezwa kuba ivyibika umubiri urabibika kuvuga ko n'umubiri uraza ubwenge utegerezwa kwicungera kugira ubeho bimura bikoresha hama ukabika peut-être uprezaje ati peut-être izofunga ntazofungura ikibikoresha uko hanyuma hagacaza n'ikindi kintu cunyura ibintu ubu ibintu birimo isukari mu nguvu cyane ingingo z'umuntu zikunda gukoresha isukari iranyaruka niyikoresha urumva ariko si bwo buryo bwonyene bwo gukora energy umubiri ufise kuko niyo energy irayikora muri ivyo bintu tuba dufise kuko iri kwirabibika hari ibiri kwiribikira urumva wongereje isukari cyane nuko vya binure byose bizoguma bibitse bizoguma bigenda vyibika we umubiri ugacana gukoresha ako gasukari uronse kuko ubu urabona muri no societe isukari yarabaye nyinshi cyane urumva n'ivyo binure urumva urajya ibinure ukajya ibinure byinshi ugacukubita ku isukari bimwe bica bigenda kubikwa directement iyo sukari nivyo irakoreshwa n'ingoga mu mubiri mugabo vya binure navyo wajya bica vyibika directement urumva vyaje birasongera isibe biguma vyunguranira ivyo binure turya n'isuka ko vyarabaye nyinshi cyane muri alimentation nivyo abantu uvuga ko logu niryohera abantu umuntu akubwira ko atari ibintu bikaranze aba yumva umengo ntaco yafunguye imitsisi yakaranze ibintu hatarimo amavuta ntaco afunguye muri bijya nyene muri bijya byo kurya nyene hariho biba vyifitiye naho ataba ari menshi muga kameme ayakeneye gukoreshwa n'umubiri abarimo umva kuba wongereje uguma wongereza vya binure nyene kandi energy umubiri uyibitse urateba ukibonekeza kuko hajya hose haguma haba hanini ajya n'amaselu novuga n'ingingo z'ibinure ziguma ziyongera ukabona umuntu aguma yaguka abariko baratwumviriza abo hava babaza ati none kugira ngo umuntu avuga ati fisi ibiro birenze no bipima gute canke no vyerekanwa niki bega ibimenyetso ku muntu afise ibiro birenze canke imbere yuko abona ivyo bimenyetso gupima ibiro birenze bigenda gute umuntu yobikora gute ico kibazo rero c'ivyo biro byinshi birengeye kimaze kwibonekeza mu uguhimiriza kwa mbere nuko kwari gutangura kwegereza abantu ubumenyi bwo gutangura kubimenya bobo hakiri kare akabasha no kwipima akavuga ati ndiko ndarenza ubwa mbere nibipimo ufata uripima ibiro vyawe ukipima na tayi ingene ureha ni nk'ibiharuro bisanzwe umva ufata ibiro wapimye biri mu biro donc la mesure nuvuga mbega bavuga la mesure mu kirundi c'est en kilogramme iyo mesure y'ibiro ufata biri mu en kilogramme hanyuma mesure y'uburebure bwawe nabwo n'amametero urumva kugira uronke sinzi ngene no gisigura bayita indice de masse corporelle ni c'est un rapport ufata y'ivyo biro hamwe niyo taye yawe igaca ikwereka yuko uri kurarenza uri kurava muri ico giharuro c'abantu bafise urugezo rwiza bashobora kubaho neza badashobora gutegwa n'ingwa nuko uri kuraja muri vya biro birengeye urugero mbega tubigabura gute urumva ufata ibiro umva ibiro ugacugabura ni metero donc ibiro en kilogramme donc vous le poids le poids ugacugabura na taille au carré abantu bize mathématiques donc ufata taille uyigwiza kabiri oya ntuyigwiza kabiri urayigwiza yo nyene donc urumva ufise nka taille y'imetero n'amasantimetero 50 uco
ufata imetero n'amasantimetero 50 ukayigwiza n'imetero n'amasantimetero 50 sinzi gene no kivuga mu kirundi kirigwiza co nyene ugwiza ico giharuro kabiri donc c'est le carré ama donc intuze rero utora niyo mu biharuro rero vy'urugezo vyakozwe ntuze kubera ko ico gishira mu mpuzamakungu ibintu vy'amagara y'abantu rimaze kubona ko ari ingwara ririko riratera ikibazo kuko ahense hatemo maze kurenza ibiro vyinshi cyane biratera na handicap hariho ubuzi udakora abantu baca batangura kugwaragurika ariko ari babandi bari muri rwa rugezo rwo gukora akazi ari bo produiza numva na productivity y'igihugu ikigabanuka umva baca bafata yuko urumva muri ivyo biro ico giharuro utora uri munsi ya 25 donc uri hagati ya 18 na 25 biba ari urugezo ruri acceptable mugabo umaze gushikana 25 ukarenza ugashikana 29 ubutanguye kuja muri wa wundi yitwa yuko afise ibiro vyinshi umaze kuva kuri 29 ukaja kuri 30 na 39 niho rero ucuja muri iyo ngwara ya obesity umaze rero kurenza 40 umaze kurenza 40 kenshi usanga ari babantu bafise ibiro birengera urugezo kandi bibatera ingwara vyikurikije n'izindi ngwara zica tangura kuyerekana par exemple afise nk'ibimenyetso uca usanga ari nka wa wundi aryamye mwijoro hashikaho akabura impemu bavyita apnée du sommeil muryamanye abantu baryamana bakagira ubwoba umuntu akamara iminota nk'itatu tariko arahema urumva nivyo kandi ivyo biragira impact ku muntu ugasanga ni wa muntu atanguye kugira ibiharuro vy'isukari mu mubiri bitanguye kuduga urumva umaze kurenza 40 nico gituma baca bayita obésité morbide mu gifaransa le mot morbide nuko ivyo biro vyararengeye urugero bitanguye kubangamira ubuzima bwawe nuko babaciye mu mico umva umuntu wese arashobora kwipima agaca araba arimo n'abandi vyoroshe kuraba cyane cyane abantu bakunda kwambara nk'amasenture canke amapantaro ukaraba donc tuvudotaye ijya tuvudotaye ni hajye nyine twambara ceinture niho wipima bavuga yuko umugore ategerezwa kuja munsi y'amasantimetero 88 utanguye kurenza nuko vya binure vya bitanguye kuduga donc ibiro vya biri kubiraduga umaze kurenza 88 amasantimetero 88 ku mugore canke 102 ku mugabo uba uri muri utanga kuja muri vya biro birengeye kandi bakavuga yuko uko kuntu hoho iyi todo taille novuga mbega mu kirundi no vita gute aha munda twambarira ceinture hatanguye kwaguka cyane kuko hatanguye kwaguka nuko vya binure ariyo biri kubiribika kandi rero ibinure biza ahanya kunda kenshi si binure vyiza ni binure cyane cyane bica bigutera amahigwe mabi yo kugwara ingwara zifatira ku mutima hamwe n'imiringoti y'amaraso urumva hariho ni kwishi umuntu ashobora kuza aripima akaraba kuvuga ati ndiko ndarengana ifo kumfata izi mesure nizi none mbega nyene tkuvuga yuko iyo ngwara yo kugira ibiro birenze yoba ifata abakuze canke abatoyi canke ntiraba umwaka buri wose imyaka yari yose ubufise urashobora kugira ico kibazo cyo kugira ibiro birenze urumva aho tugeze n'abana novuga ko abantu bose bari concerne niyo obésité kuko twese dusigaye dufite imico imwe dufungura bimwe kubuja kwabaye kimwe kurera abana byabaye kimwe kiretse novuga mu mazone ari hal ahantu abantu batarundaniye mu bisagara ahantu bari mu mbega novuga gute abantu baba mu mitumba bafise kuko abana babo kenshi baba bafise ahantu hanini bakinira
uca usanga bahora bakiri bato baherekeza abamama bo mu mirima n'abantu abana baba bakina cyane bafise amaje menshi si abana baguma bicaye kuri televiziyo kugira babokupe oya abavyeyi barareka abana bakamenya ubuzima bwaho bakamenya aho baba bakametriza umwana ku myaka 5 umwana akaba ari umwana agenda kuvoma ahantu harenga n'iminota 10 yikoreye nk'akabido ka 5 litres ariko muri no masosiyete ahahuba abantu baba mu bisagara niho umuntu haboneka cyane ico kibazo cibiro byinshi kuri bose ubisigaye ari kuri bose ahora n'umwana w'imyaka 5 ugasanga afise ibiro byinshi asigaye afise tayi y'umwana w'imyaka 10 hariho n'ababebe umuntu yokubaza none umubebe wanje yobona gute yuko arengeje ibiro ubuje mubebe avutse hariho agakaye kabakurikirana wamujana kuri vaccin umuvyeyi wese afise amajana kuri vaccin hariya mama mona ko chaque fois baguhaye rendez-vous ko baratanga rendez-vous ugiye umwana baramupima ibiro bagapima n'ingene areha bagapima ukuboko novuga circonference y'ukuboko bagapima n'umutwe bijye biharuro vyose rero bobo hariho uducapo tuba turi mikaye ubona neza turi kutuntu twita amacourbe ku bantu biga bametriza math haba hariho amacourbe usomye neza urabona yuko haba hariho ahantu handitse poids normal umwana ariko araja muri malnutrition nundi ariko araja en surpoids baza baracapa uducapo chaque fois ugiye bagaca bashira akantu akamenyetso kuri ico kintu berekana ko aho umwana wawe ageze urumva niyo umwana atanguye akiri muto atanguye kurenza ibiro biraboneka kuko yamafisa amavisi yari hagiriye bamupima bakabona yuko yagiye en surpoids bijya rero navyo babizanye ni vyiza birafasha yuko umuvyeyi amenya aho umwana wiwe ari kuko mu bana cyane nka aho twavuze en zone rurale hoho abari malnutrition kenshi ibonerana abana baguma baza bagwa mu biro biri munsi cyane hose ni alerte nugutangura kubona hakiri kare ukabibona ati umwana wanje ariko ararenza ifo kumpindura ingene ndamufata ingene ndamugaburira hose abari kuri ku biro birenze canke ku biro ariko aragwingira hose biraboneka n'umwana ariko arakura rero ucukoresha ivyo biharuro uranamubona umwana uramubona umwana wawe ariko aravyibuha urabibona ugiye kumupima ukoresheje ivyo biharuro twagize urabona neza ko ariko ararengerana to kubifata abantu bose mu myaka yose yego none nko mu buvuzi mwebwe mufasha gute mwe nabo bantu bafise ico kibazo urumva niho bigoreye ubuvuzi bwaho hateye imbere byatanguye kuza kwibonekeza hakiri ko to bitanguye kuza ubu novuga ngo amajambere atanguye kuza mu bihugu byacu batanguye kuzana ubuhinga bwa none yaba mu kwiyunguruza mu gufungura mu kwamelioha amakondition y'ubuzi ahariho hose mu bisanzwe ku muntu atanguye kugira ibibazo vy'ibiro birengeye atangurira n'ibintu bigenda bukebuke ntibiba giturumbuka ngo danku ave ku muntu afise ibiro bisanzwe agacagwa ku biro birengeye bitanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwiwe ni ibintu bigenda bukebuke ubona bukebuke ahandi bateye imbere mu buvuzi busanzwe hariyo abantu bitwa no bita abahinga b'ingaburo abahinga b'ingaburo barafasha cyane nino barahari nivyo ntibaraba benshi cyane ariko barahari nibo umuntu atangura kugendako ariko rero kubera ko ico kibazo c'ibiro birenze gitegwa n'ibintu byinshi harimo hashobora kubamo n'indwara zo mu mutwe zitewe n'imibereho y'umuntu urashobora gusanga umuntu adakeneye gusa gukurikiranwa n'umuhinga w'ingaburo ugaca usanga akeneye cyane umupsikologe nk'ibintu by'ama depression des troubles psychiques zitewe n'ingene umuntu abayeho
n'imibano ya mwisi yose. Hariho ama depression atuma abantu bongereza baguma bashaka kujya bagira ibintu vy'amabulimi umwanya wose. Bayita bulimi kuguma ujya umwanya wose, kandi umurazi ko ufise depression ntuba ufise nta shaka ryo gukora ikintu uba ufise. Uburi umuntu ashaka kwigumira ngaho yicariye, ugaca wongereza na apeti, urumva yuko nta nkeka ibirutegezwa kuvyongereza. Urumva uwo muntu naho wo muha umuhinga w'ingaburo ntazokira. Ntazokira, ategezwa kuba keneye no kuvugwa n'umuvuzi araba ivy'ingwara zo mu mutwe. Umva ho habiri umuramuvura kimwe, umuntu agasohoka akaba active, akamugira akahejima, akaba adhérent, agasubira akagira n'uburyohe bwo kubaho, akaryoherwa no kubaho, akabasha kwadera kuri ya regime umuhinga w'ingaburo yamushizeko. Bon, aho ni bimwe. Hariho n'abandi baba bafise nk'ingwara, c'est vrai, bavuga yuko mu bushakashatsi bwerekanye yuko hariho abantu bafise umubiri wabo, ingingo zabo z'umubiri zifise ubwo bushobozi bwo kuguma bubika ibinure. Ibinure umva budakoresha energy nyinshi, kandi biriho. Hariho abantu imibiri yabo mu bisanzwe bayita metabolisme basal. Donc ibikorwa byose ingingo z'umubiri zikora uryamye. Birahari kuko umubiri bandanya ukora, donc uryamye nta kintu gisaba energy yindi ijanye n'inguvu ukeneye uri kurakora. Oya, ni energy umubiri ukoresha, donc byamusinziriye kugira ubuzima bubandanye, umutima utere, amaraso asirikire, uheme, n'ingingo ziro nouvelle bayita metabolisme de base. Hariho abantu bafise bo mu bisanzwe umubiri wabo usanzwe ukoresha energy iri hejuru, n'abandi iri hasi cyane. Urumva ko bijanye n'ivyo mufungura ntimuzoka muri ico kimwe. Hariho wene afisa metabolisme de base iri hejuru, akoze hoho urumva kica yongerekana, yama akoresha energy nyinshi wewe. Hanyuma wewe iri hasi, naho ugira effort ntuzokoresha nyinshi cyane kugira umandanywa skive vyinshi uzokwinjiza bizobikwa. Hariho rero muri genetique hariho abantu nk'abo birashika. Muga vyose sintambamye, buri wese bamaze kudetecta ukumeze, cyane cyane ko icongereza ibiro tuzi ni ibintu twe twinjiza mu mubiri. Niho cyane ico ubuvuzi bwabo buhagarikiye cyane ku mirire, imirire y'abantu. Hanyuma izo zindi ngorane rero ziza kuko ziterwa n'ivyo biro, nazo zica zivugwa apart. Ariko kuri ico kibazo c'ibiro birengeje n'imirire, nibijanye n'abaganga baraba ivy'imirire y'abantu, bakagufasha regime, bakubwira ifo kongereza activité physique, ifo ko ugerageza ugafungura ibintu, ugabanya amavuta, kahema bishobotse uyahebe, kuko no muri bijya zijya mfungurwa kama abarimo. Kuko umuntu unze amagrese umubiri ukenera mu bisanzwe, bavuga yuko umubiri w'umuntu novuga le taux de graisse ibikenewe beaucoup pour l'énergie yobeshaho umuntu ikamukoresha n'ibikorwa iri hagati ya je pense 13 na 17%. Urumva? Alors que umaze iyo yonyine irakubeshako, alors que umaze kurengana bakaraba iyo taux de graisse ufise, ibimaze kurengana ku mugabo umaze kuja hejuru ya 30, ku mukenyezi hejuru ya 33%. Umva kari byinshi cyane, biba vyikuvye gatatu, ukeneye bikeyi. Ivyo bikeyi rero ivyo kujya kama birimo. Birimo. Ego hari ikintu muvuze muganga Claire, abantu kumbure benshi batari bazi yuko hariho abafise nk'umubiri ugora gusohora cyane, umva ukoresha ibintu bike. Bega none umuntu yohava yipima gute canke yohava arabisha gute yuko atari muri abo bantu, kuko ari nk'umuntu usanga vyibusha akaguma akora sport, ariko avuga ati jeta akora sport mugabo ntibigabanuka. Si sport gusa, umva ntavyo tuba tuzi. Mbega umuntu yobiraba gute, yobirabisha gute kugira ngo ntihava asanga ariko akora ibita Jean ariko arihenda mu kugabanya bwabo byibuhe. Ufite ubushakashatsi bwaraje mu bihugu biteye imbere boba, kuko ico kibazo cyo caje hakiri kare imbere y'ibihugu vyacu
byo muri Afrika bo par exemple nko muri Amerika hamwe no muri Europa bo ivyo bibazo vyaje hakiri kare cyane ubu unya ivyuma birahari hari ivyuma bipima metabolisme de base y'umuntu bakokubwira ati wewe ingene umeze uryamye atana kimwe kiri we umubiri wawe ukoresha ino energy ukunuku iri hasi utegezwe kwifata ukunyene iri hejuru utegezwe kwifata ukunyene ivyuma bikuraba bakarabaho ivyo binure vyawe bigwiriranye bitategezwe kwa ati biri ahana hakeneye yuko ugira iki kugira ibinure bigenda abandi biro mu bushakashatsi burateye imbere bobo bararonse ivyuma vyo gufasha birahari birapima birakogwa kwisi birakogwa naho ino bitarashika nje kibazo dufise urumvino ntibirashika naho bitarashikwa no gukora mugabo igikuru ku utahura kuri ico kibazo cibiro birenze ivo ko umuntu atangura bashira mu nzoko kuko hari ukuntu tubayeho kuko no kuvura umuntu niyo umuntu uri kuramuvugisha ugira umufashe kugira yadehe mubashe kugabanya ibiro si ikintu cyonyine kimwe umubwira ushaka kumubwira ngo kuvyo kujya gusa oya ntibikunda kuko urumva deja abavyibusha afise ibiro birenze zijya stock afise zitegerezwa gukoreshwa d'abord umva activité physique c'est vrai ntishobora kuvura kuko ijya energy afise ategerezwa kuyikoresha deja kuko uyikoresheje umubiri ugakora ingufu zawe kuri vya binure yabika niko bigenda biragenda urumva ntibikiri byo kubikwa ni nko gukoresha stock deja utegerezwa kubanza gukoresha stock kugira ukoresha iyo stock ifo kugabanya ivyo winjiza cyangwa mu byo winjiza biki kugira ntiwicwe n'inzara ugakuramo vya binure kugira ya energy iguma iva hariya kandi ukagabanya na sukari kuko urumva ugumyeho umubiri isukari umubiri uzokwibuka kugenda gukoresha ya stock y'ibinure ryari umva hari ibintu utegerezwa gukora agasport ukongereza activity kandi isi kuvuga kuko umuntu iyo activity yiwe ari umuntu akora amasaha 8 ku munsi azinduka mu gatondo avuga ati jemva ku kazi 18h ico nukora niki kifuko kumubwira ati durant la journée utegerezwa kwinjizamo une activité ugatambuka apana kuguma wicaye ifo kuraba ugatambuka umwe 30 minutes ukagaruka ukabandanya akazi même après le travail urumva ategerezwa guhindura ingene abaho mu mirire mu nyifato no mu mibereho kugira bikunde kandi birakunda ubashije kuintegra uwo muntu ukamo ingene abayeho ko nuzomuhindura ingene abayeho afise ikiro cy'ibiro byinshi ariko ntashobora guheba akazi ntiwuheba akazi ngo je ngiye guta ibiro ivyo kundi ufite mutegerezwa kuronka aho muhuriza ukavyentegra muri bwa buzima bwe bwa misi yose non plus yuko biba contrainte ku mutwe kuko bitanguye kuba contrainte ku mutwe d'une certaine façon azoba déprimé uci umwongereza ko na stress rero kuko na stress yonyene iri mu bintu bituma ibiro vyiyongera umubiri ubika amantuze hari inkabuzo zikogwa mu mubiri za stress zituma umuntu soit cyatse kongereza uko kuri kiguma istimula abantu bagira stress bakisuraja pa yukuguma bashaka gufungura urumva naco nikibazo umva no kugerageza kuvyentegra vyose si kimwe gusa ntuvuga hariho nabavuga ngo je sinkifungura mwijoro agaheba gufungura mwijoro muga ibintu vyonyene afungura mu gatondo na saa sita ugasanga afunga ibintu vy'imisitatu urumva nukuvyentegra vyose ni kibazo vraiment gikomeye kuko si kintu cyo tuma umuntu aheba les autres activités oya ni umukurikirana de sorte yuko ubuzima bwiwe bubandanya kandi akaguma ari épanoui none nka mwebwe mukorera mu bintu by'ubuvuzi bega ahanini abarundi baza kwivuza iyo ngwara y'ibiro birenze cyangwa usanga bako bivura inkurikizi z'ubwo buvyibuhe burenze barabimenya barabitandukanye ino rero oya abantu barabitandukanye kubona ko ibiro biriko birongerekana arabibona mugakubwira ati ntakumfise nkora kandi bibana no muri milieu abamo hariho ama milieu ahantu umuntu abaho bo babona yuko bo kugira ibiro vyinshi ari forme y'ubwiza
ari forme y'ubwiza ku buryo abonye ataye ibiro umenga arapfuye avuga ati jewe ntegerezwa kuguma muri ya corpulence ya communauté ndimo bose bagakura bameze uko nyene et pourtant bari muri ya categorie y'aba obese mu ukabona bose bararyohewe nico gituma ufite ibintu byo mu mutwe ibintu vy'ibiro harakora ibintu byinshi byinjiranamo nico gituma iguma ari ikibazo vraiment c'amagara y'abantu n'ibintu byinshi byinjiranamo ino rero umuntu akaza ugasanga ni ya communauté ni babantu ubuzura buri no mwibarabara abantu bonzo uzobona ni bangahe twese twamaze kumenyerana yuko turi banini biratubereye nuko nyene twibere turi abarundi tuberewe dufite ibiro niwataye ibiro bacambwe usa nabi ukacumengo usura kaduza ibiro habona abantu kugira abantu nk'aho baravuga ati mama reka ntahure mfungura akavyongereza akagenda muri urwo rugezo kwa muganga rero twakira rero abantu twakira ni babandi batangwe kudevelopa ingwara zavuye kuri ya mirire mibi yatumye ibiro byinshi vyiyongerana nico gituma unabona yuko inonto ze umuvuduko w'amaraso vyongerekanye diabete ni nyinshi abantu bagwara ibisebe bidakira ni vyinshi ingwara z'urukoba zijanye ko umubiri umaze kuvyibuha uraba munini cyane ugaca utangura kugira mbega ndavyite gute ukazura ryamanako umubiri hariho ahantu hatazigera hazokwama hajyamanye ko imibiri izokwama ikoranye ko hazokwama hatose hatazoja aller libre ngo haheme hasubire humuke nk'umubiri usanzwe abo ni babandi bazokwamana ingwara z'urukoba ziguma zimiti ari zinshi ubu nivyo turi kuturabona umva baza cyane kubera ko ingwara batewe n'ibiro imigongo ibabara cyane amavi yamaze gufatana kubera ko gusuporta ibiro byinshi igihe kinini cyane baza cyane ubu unya ni bake baza bakifise ivyo biro je me dis peut-être nga iwacu kwa muganga ntitubabona peut-être yaba hariho amakabine y'aba nutritionniste yaba abo baraba ivy'imirire y'abantu abantu baraba ivy'imirire y'abantu yaba bahari benshi niho peut-être ibiharuro vyabo byo kwerekana yuko abantu batanguye kubatumbera kubera ko batanguye kubona ko hagwira ibiro kuko ufise ico kibazo cyo kugwira ibiro byinshi atangwa rufise ntuja kwa muganga ko nanamubabara ubushaka beaucoup plus umuntu agufasha kuri ico kintu niho abandi bafise ngo aba coach nutritionnel aba nutritionniste aba coach ba sport ba workout niho baca baja peut-être bobo kivyo biharuro nubu ko batanguye kuzino peut-être kivyo biharuro babifise bo baja ariko kwa muganga hakunda kuza abantu bafise ingwara none twavuga yuko ingaruka ari zihe cyane ku bana eka mbere no kubakuze kugira ngo ingaruka ntizoba zimwe bivanye n'imyaka umuntu ageze ko none ingaruka ni zihe ku muntu ari adafite urugezo rwiza rw'ibiro kuri iyo ngwara ya obesity ingaruka novuga sinovuga ko ari ya mbere muga yoyo ikunda kwibonekeza nuko ku bantu bafise no muri ivyo bihugu biteye imbere bo waje harabaho ingaruka yo gutunga urutoke n'abandi novuga yo gukumigwa ko ari umwana n'abana ku ishure ugasanga abana baramukumira yamada muri novuga violence psychologique ikomeye cyane aho ugenda hose aho uca hose bagutunga urutoki bakuvuga ni ibintu bibabaje cyane uca usanga ari abantu babarihebuye bama bakenewe abantu abaganga baraba ivyo ingwara zo mu mutwe baraba la santé mentale baba hafi kandi iyo ni contrainte cyane kugira usubire kwintegra ukumva yuko uri muri ubana n'abantu uri muri community uri mu muryango n'ibintu bifata umwanya no kwintegra urumva ku ishure abana usanga bafite amanota mabi kubera ko bobo ntibiga bamerewe neza uya biga ariko barakumigwa defwa bakabatuka urumva haba no kubana no ku bantu bakuze birabaho kandi sinibaza ko ari mu bihugu biteye imbere gusa
cyane baza ko kwisi yose ico kintu gihari donc iyo ngaruka ya mbere nuko ishobora kubatera ingorane cyane z'ingwara zo mu mutwe zijanye no gukumirwa ivyo birakunda gushika. Izindi ngwara rero ni ingwara ziza zijanye n'umubiri. Haraho bavuga hoho yuko hariho abantu bavyibuha bakarenza rero ukarenza cyane ku buryo ivyo biro bica biba ubumuga n'akazi ugasanga ntakiri apt yo gukora akazi kiwe ku kazi kubera ko urumva aho yicara ibiro ntibiri adapte nta kintu na kimwe kiri adapte kuko yashikira ivyo biro ntibiri adapte adashobora kubuja adahaguruka ari wa undi amababara mavi urumva ikiba handicap deja urumva biraba n'ubumuga biratera n'ubumuga umva nizo zindi ngwara zose rero ziza zikurikije. Ingaruka mbi nuko uko bavuga ko ari morbide, ingaruka nuko ivyo biro uko bigenda biba vyinshi bigenda bibangamira ubuzima bw'umuntu, bibangamira de sorte yuko aca umuntu afise ingwara zitandukira c'est vrai mugabo z'umwanya muremure de maladie chronique azokwamagwaye n'umuntu azogwama aja kwa muganga umva productivité yiwe izogabanuka haba ko ari kwishure haba ari ku kazi umuntu yamana ingorane z'amagara y'abantu. Izo nizo ngaruka novuga. Yego none muganga Claire nk'umwana hariho abaca bavuga ngo bagiye ku regime nk'umwana kugira ngo ushobore kumusubiza ku nzira nziza yo kugabanura ibiro kuko urumva abantu usanga bagoye n'abantu bakunda nk'ukuntu turi gufungura. Mbega umuvyeyi yofasha gute umwana we gusubira mu nzira yo kugira ibiro vyiza eka n'ukuze nawe yokora iki kugira ngo basubire mu nzira nziza? Urumva kubana hoho kubera ko n'umwana ababa mu rugo uwo mwana kugira mufashe mwese mutegereza kuja kuri discipline yiwe. So kuvuga yuko mwamujanye ku muhinga w'ingaburo umuhinga w'ingaburo akamushira nko kuri regime yiwe akamuha amaseansi ya sport akora aho muhira ugasanga umwana hari televiziyo mugarafisa abagenzi hari murashobora kumugurira kutubumbu hariho jardin ashobora gukiniramo mugabo hakama hariho televiziyo mwese kugira mwana mutegereza kumwakompanya hari ategereza kugira des activités physiques wa mwanya wa televiziyo ifo kuhava. Urumva muramufasha bishobotse kuko urumva uwo mwana abandanye akura ameze gutyo n'umwana azotanga kugira ingorane z'amagara y'abantu akiri muto azokura ari umuntu ari stigmatize muri societe amaze gusohoka urupangu rwanyu urupangu muhira ntizumuzo kwa mu proteger yabo bantu baba stigmatiza bakumira ntushobora kumuproteger hose. Donc ikintu umufasha nuko yogaruka muri ugo rugezo nk'uwo mwanya wa televiziyo ucuvaho umwana ukamushira nko mu majo kandi hariho amajo n'amaactivité menshi y'abana baba ariko baragira sport mugabo abo atari conscient ucugerageza rero ukamwintegra hariho aka equipe ka football cyangwa muri quartier ukamwinjizamo akagenda gukina bijanye n'ica kunda ari umwana akunda koga kuja muri piscine ukamujana simpaka ngo ugumuka nkame amaze gushika mu mazi arimenye ingene akina igikuru nuko aba ariko ara dépenser de l'énergie hanyuma muhira ugaca usanga hageze nk'ukira bijanye na regime ye wewe bagushize kuri ibi utegeza kugira ibi wenyene mugaca mugenda mugateka amafiriti ayabona ngaho n'ibintu azokama imice itetse neza ikaranze irunze ayibona ngaho inyama zikaranze zitetse neza amasose hanyuma mugaca muzanira vya ngo utegeza kugira ariko arabona umva nta encouragement nimwe mu muri ko muramuha. Donc ikiba un point de plus sur le mental. Kandi abana urabizi bafise ntibafise ubwonko bukomeye cyane ku buryo bovuga ngo bafise ingufu zo kugwanya ivyo byose biza bibatirimutsa oya. Urumva ari umwana mwese abavyeyi muhira no kuvugana mugahindura programme mukamwintegra. Hariho umuntu mu rugo afise aka activité ko gutambuka ku mugoroba afise nk'isaha imwe ucumuzana perekeza tujanye mukagenda muraganira simpaka ngo miyahagure ku mwana amaze gushika mu barabara urabona arirukanka gumasota a dépenser beaucoup plus d'énergie. Ukagerageza ku bwana bwiye no ku myaka agezeho ivyo bintu kavyadapta mwese mukamwakompanya muga apana yuko mu rugo
we abona yuko asigaye ari ya part kubera ko afite ibiro vyinshi ategeza kugira ama activité oya mwese mukuze murashaka kwintegra kandi nta ubizi birashaka kubafasha na mwebwe gusubira kwintegra kuja kuri ivyo mwese mukagaruka muri ivyo biro vyiza urumva umwana kumwakompanya vraiment no kuraba aho milieu cyane yo muhira niyo influence cyane hari ibintu mwese mutegerezwa guhera ama sacrifice mukora en tant que parent nk'abavukanyi kugira mwakompanya umwana ari mutoyi kandi benshi birakunda iyo bibashije gukunda hanyuma ukamuronkera n'umwanya umuvyeyi akamenya yuko kuri ya programme y'umwana biko biragenda gutya naho utabarikiti ndazi kanaka ariko aramfasha muri kimwe mugukavyitaho n'umwana akabibona kandi ayense ate moment ko vyose ni education uko umwana umureze ni kwa kura hariho n'abaca bakura babikunda ugasanga ya matantation bashaka ibintu bifirituye y'ukuguma bajya utuntu birabavuyemo kopo akazokama afise iyo discipline umva rero ni vyiza kubikurana niko novuga n'ubu kugira iyo ngorane ihave nuko abana bacu dutangura kubaha discipline cyane y'ibintu bafungura akamenya yuko ntibajya umwanya wose kuko uravye ibintu vraiment bisigaye bihari kugira bisamaza abana bituma abana bajya umunsi wose umwana ashobora kujya 24 ariko arahekenye ikintu kenshi byinshi by'amabirimo n'ibintu by'amutuzi isukari byuzuye amavuta nivyo bihari byo kujya umwana ashobora kumwedika amubwira ati amasaha yo gufungura naya dufungura ibi nibi havye uzumva bavuga ati ya mwana wanje ngo atabonye amafiriti ntafungura gute umwana ni wo murera umwana aba ico wewe wamugitse c'est vrai hari ibintu biryoshe mugatari vyiza ku magara yiwe ushaka we anta ko umuvyeyi ni hagira kuruhuka abandi abana babo baragiye kurondera ubuzima bwabo bameze neza wewe uzokwame ari wa wundi wamuherekeza umwana wawe kwa muganga ifu gushwazisa ibintu utangura guha umwana kuko umwana afise nkawe hari utuntu tumuryohera nkawe we wamuha umuhifiriti umwanya wose azomumenyereje utigeze umutegura nk'imboga ngo yumve naguye imboga ayimenyere kandi ukamwigisha no kumubwira ati ibi ni vyiza nivyo vyiza si ukuvuga ko yamwima no nyamafiti ko yamwima no ntuyamwima muga uyamuha rimwe mbwa ukamwumviriza akadevelopa nyinshi akamenya ko hari ibintu byinshi byo kujya atari vya bindi bisosa gusa ko hariho n'ibindi bishobora gusosera kuryohera atari uko bisosa atari uko bikaranze atari uko bigize gute ukamwumvisha ku bindi byo kujya acakurana nuko acakura nta umuntu bazavuga ngo je ngo byaramunaniye ntibiba byaramunaniye ntavyo uba waramuhaye ntavyo waramwumvishije hama kukuze naho kukuze nuko gende hose un peu difficile kuko baramenyereye kuko bivanye nk'ubarakumenyereje nk'ibintu nko gukura ujya gucyo bavuga ati nta mboga hari abantu bakora atamboga bajya atantore bajya atabiharage bajya ajya umuceri n'isose umuceri n'ifiriti wamaze gukura rero wamaze kuba hejika usubira kwirera bushasha wowe nyene ukagira inshira ni ibintu bitoroshe ku mutwe nico gituma uri umuntu akuze kenshi ubu muri no masosiyete bo bafise iyo ngorane umuntu baramwakompanya mugahana muhala mukankurajanya mukaja hamwe naho abatabafise ingorane yawe hakaba ari umuntu akwankuraje agufasha burya mentalement umutwe urakora cyane mu bijanye no guhindura imibereho n'imirire umutwe urakora cyane umuntu akuze sukuvuga ngo urakuze ngo vyose uravyishoboje oya ntavyo wishoboje iyaba abantu bose bakuze bavyishoboje abantu baba barahivye itabi nta muntu abanwa inzoga ngaborego ngo akora ibimaramata nta muntu abafise ibiro birenze twese tuba twirera tuba twivuga ati turi ku biro vyiza nta muntu yikwije urumva nugufashanya ukankuhajanya ugahindura n'abagenzi donc abugenda ushaka guhinduka vy'ukuri hari ibintu uheba n'amasacrifice urafata decision ati ibi ndabihevye je ndazi ko ndi kumwe n'abakanaka turagenda tukajya mu brochette menshi tukanwa inzoga nyinshi tukajya amafiti menshi ibintu firituye bitari vyiza vyinshi muga ndazi ko ngiye ngaha ndazi ko dufungura neza bajye abantu bahebe muze murabonera mu yindi kandi hatari yo kuvuga ngo muhuriye mu bintu byo gupfungura ya ma activité yo kwicara ngo muri ko muraryoherwa uya muvuga muhure muri kandi petite muganira ubahengere hamwe bagize nka sport
ko bihora bicamo akagira ahajya ukabakurikira muga hageze kuri ivyo bintu byo gufungura ukabuzi abantu bakwankuhaje abantu mufata cyo kimwe mwaba muvugana karando umuntu muvugana misi yose mwakuriraje uno munsi nta kuntu twohindura tugafataka kuko n'imboga zirafise kwinshi zitekwa kandi kwiza amaregume arafise kwinshi atekwa kandi neza amafui urashobora kuyavanga nk'abantu baje bashobora kujya amafui avanze ukavanga uno munsi tuvanga tutuvagenda turiya umunsi ukagenda mugufise umuntu akwankuhaja ivyo bintu birakunda abati wibuke twavuze ko tuzatura siporo gatatu mu ndwi ntihagire programme nimwe ni washira umuntu yama kwibutsa akakwankuraje umva ko umuntu akoze nabo barumvise ingene bogira inyifato zabo ariko imbere yuko turangiza ikiganiro cacu cuno munsi mbega nk'abarya abantu usanga bagiye nko ku ma regime abatuma guta ibiro cane mbega ho guta ibiro brusquement cane vyo ni vyiza canke ni bukebuke imbere yuko turangiza ikiganiro cacu ufite ibiro bivana guta ibiro si bibi kandi gufunga kugira amafungo si bibi umuntu ameze neza atangwara ugwaye ufise amagara meza kiretse ivyo biro vyakubanye vyinshi gufunga si bibi ariko bikore waronse avi y'umuhinga avi y'umuhinga kuko nkaho onya sevwe ubufise ibiro vyinshi mugasi kuvuga yuko ibi vyo novuga manutriment ututuntu twose dukeneye ntanga guvunde mu mubiri nsanganyangaburo yuko ivyo biro nahota ibiro 10 ibiro 20-30 ico gihe uzoba ukibifise kuko hari ibintu umubiri udakora hari ibintu ubukeneye kuzurinjiza en petite quantité bijanye n'ibiri uri kurata vyiza ho kurikirano hanyuma guta ibiro giturumbuka bijanye no kuri ku bantu cancane bafise ibiro birengeje ufise ibiro birengeje umubiri uraguka mu bisanzwe umubiri wacu novuga yuko uri elastique urajamo ibindi byose kugira uturike Imana vraiment yakoze igitangaza guta rero ibiro wari umuntu avyibushe cyane guta ibiro giturumbuka kuma umubiri wawe wafashe umwanya uri kuraguka siko ariko akundure ko elastique gacisubirana oya haca hagwa umva bica bimera nk'ibintu bimeze nk'ibishashi nk'ipapuro umva umuntu ameze gutyo uri kushaka guta ibiro gutyo utegerezwa gukorana na exercice physique ikintu kizokugarukanira ya elasticité y'umubiri kugira aho hantu bya binure bivuye hamwe wa muru wakwedutse ucusubirana ucusubirana kugira ama muscle ari munsi y'umubiri agerageze kugarukana iyo elasticité ucusubirana hariho izo ngaruka rero zirahari y'abantu bata ibiro ningoga cyane hariho abaca barwa muri malnutrition kubera ko atakurikiranwe ntigeze amenya nibihe kugira mbandanye ngume naho ntahe byinshi icarimwe nutwe dufungurwa jewe mba nkeneye kenshi usanga bafite amakawanza vitamine bagaca bitangura kwiyerekana abantu basatagurika imibiri ingwara z'imibiri udakurikiranwe hariho ingaruka kuko hariho utuntu tudakuye muri alimentation umubiri wonyene utikorera hariho utuntu twategeza kuduha ariko utwara utuntu duto sukuvuga yuko ari vya binura vya oya twari tuntu muga ubu dukeneye ndagushimire rero muganga Claire murakoze cyane ça a été un plaisir yego ndabashimire nawe mwese mwakerekanye kino kiganiro camvura cuno munsi nkuko mwavyonse twako tuvuga kuri obesité ingwara yo kugira ibiro birenze nibaze ko mwahakuye ibitari bike kandi bishobora kubafasha mushobora kugendera ko ku buzima bwanyu bwa mwisi yose Loretta Flavia citegetse rero njira ko ndabashikiza kino kiganiro ndabashimire mu bwumwage kwikiranye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza mwumviriza n'insamirizi yanyu Kazoza FM be your own boss.